Amahoro y'Imana abane namwe bose mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye. Reka munkundire ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu ca gatondo. Igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatandatu no mwaka turimwo, aho tuje kubabwira amakuru nje cyane update ziba ziriho ku mirongo y'urugamba. Ku munsi w'ejo mutwihanganire twabashije kuhaba kugira ngo dushobore kubaha amakuru y'ingene ibintu vyifashe, ariko ndazi abatari bake mukeneye amakuru ya Mikenke ndetse na Rubaya. Aya makuru twamaze kuba tuyategura nk'uko umuhinga wacu yamaze kuba aduha message ingene ibintu bimeze. Mu nkundire tunjene muri kino kiganiro, tunjirane subscribe, tunjene like ndetse tunjene na commentaire kugira ngo dushobore gushigikira umuryango munini wa Kodi Empire, kugira ngo dushobore gukwiza abantu ibihumbi 12. Murabona yuko tubigejeje hafi cyane kabisa tugira tuhashike, ariko entreta imirongo y'urugamba ugerageje kuraba muri no misi ntabwo vyoroshe na bukebuke. Imirongo y'urugamba ndetse hariko haraba ibintu uvuga yuko ari nka kumiza mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru agenda ava hagiye hatandukanye arerekana uburyo Mikenke ndetse na Rubaya imigwano n'ubu igikomeje canke hari uguhangana kudasanzwe hagati y'ino migwi. Kandi ibiri byose twaje tubabwira muri kino kiganiro, ndetse tubabwire nuko ibintu biriko biragenda muri songa. Ndazi ko muba muri benshi muba mukeneye kumenya uko bimeze canke uko byazinduye, kandi ndazi neza yuko hari abatari bake mukeneye kuja kubuza mwamaze kumenya uko gahunda ukuntu biba vyaraye ku mirongo y'urugamba. Abenshi baravuga ati Minembwe plutôt Mikenke deja tombe, Kakenge bimeze gute? Ibi byose biri muri kino kiganiro. Mu nkundire tubane muri kano kanya gato cyane kugira ngo mushobore kumvira ibigiye bitandukanye. Narijya haba ariko aragenda habwa amakuru agiye atandukanye, ariko turaje tubabwira ibijanye n'imigwano ya Mikenke ndetse n'icyatumye mwumva ibigiye bitandukanye n'amakuru. Kaze muri kino kiganiro mukurikirane uno muhinga nashoboye kubashiriramwo, duce duhurira muri commentaire. Bye bye. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro tugiye gukorana na Benita n'abatangazamakuru bo kuri LG 2024. Mumve yuko iyi topic tuje kuganira mw'abantu irahambaye cyane kabisa. Abantu benshi bayikeneye ko umuco. Ubundi abantu barashaka kumva ukuri, mugabo kugira ngo bamenye ko ukuri baronse ariko kuri biragorana cyane, kubera ko hadandazwa ibinyoma cyane gusumba ukuri, sivyo? Ukuri kuvugwa na bake, mugabo ibinyoma nibyo bishikizwe n'abantu benshi. Rero iyo ukuri kwavuzwe abantu birabagora kumva kwa kuri. Muri nishuye mu byo buri direct ikibazo cyawe, sivyo? Ndaje kuvuga impamvu Mikenke yafashwe, mugabo mu byo buri direct Mikenke iri mu maboko ya Twigwaneho, M23, Red Tabara na RDF. Ibi ni muvyumve, ni muvyemere, muvyumve ni muvyemere, niwe wayifise. Mugabo ubu turiko turavugana nimutangare duhejeje ikiganiro nkababwira ntibujya bayibakuyemo. Ndakwereke mbe ni mubisanzwe intambara zirakomeye cyane, uvyumve. Muri Kongo, ndavuga mu burasirazuba bwa Kongo, partout intambara zirakomeye pe. Mugabo cyane cyane zikomeye muri Rubaya hamwe na Kote Minembwe. Aha hantu mu by'ukuri intambara bango zivuza uruwa. Urumva amakompra ariko arakurukira hano hantu ateye ubwoba, amabombe ariko aragwa hano hantu ateye ubwoba, ariko igitangaje hariko hapfa abasirikare bake. Bagitahura hari intambara yaba Kote M23 muri Minembwe iriko itakaza abagwanyi bake. Ndavuga Twigwaneho, RDF, M23, Red Tabara bariko batakaza abagwanyi bake. No kuri kote ya FARDC ho c'est le pire.
batakaza ikimanyu. Uzi impamvu? Mu bisanzwe uburyo Kongo iriko iratwaramwo izi ntambara ni uburyo abantu benshi batabyifuza. Nawe Beni turimwo n'urimwe n'abacu ngaha arimo. Uburyo Kongo iriko iratwaramwo intambara ni uburyo abantu batabyifuza. Uzi impamvu? Mwebwe muvuga muti leta ya Kongo irafise amadrone kamikaze, irafise amadrone CH4, irafise Sukhoi Su-25, irafise nabiriya imodoka bitera ibisasu binini binini. Nukuvuga ifise ibigwanisho byose bishoboka. Mugabo ntimwiyumvisha impamvu iyi leta ya Kongo itariko ishaka guheza intambara mu Kanyisasa. Yitubwire ntacu. Ntimubitanga muvuga ati none leta ya Kongo ifise ibigwanisho rutura. Ariko simbona impamvu nimwe musesanguze kubera yuko ni ibintu bidasobanutse kuko abantu babandanya bapfa. Nubwo uko bivango muri Mikenke hano hantu urumva yuko hafashwe ni inzira yo kufatana Minembwe. Reka ndagusobanurire pe. Cabugufi. Nta bishasha ndi buvuge. Byose narabibabwiye. Sivyo? Musanzwe kugira ngo bashobore kwigarurira hano muri Mikenke. Uti byagenze gute? Sivyo? Aka gace ka Mikenke na gace c'est vrai nkuko babivuze gakomeye cyane kandi kari strategique ku ruhande rwose ruba rugafise. Yaba twigwaneho na gace mu by'ukuri kari strategique. Yaba leta ya Kongo irane de même na gace toujours kari strategique. Kugira rero twigwaneho ikigarurire. Aha niho nza kugaruka cyane. Ndaza kuhavuga kugira ikigarurire n'ingene yayigarurire. Deja nabonye umuntu muri commentaire atandikira bavuze twigwaneho. Ntabwo higarura n'izokunda. Kandi ari hiye. Oya batubwiye ko deja ifarese yamaze kugira. Navuze aya n'amakuru y'abari kwadukurikirana. Reka dore ko ntango Beni. Abantu ntitubabwire ko bayivuyemwo tutababwira ingene bayishitsemo. Jewe sindaronka amakuru ko bayivuyemo. Mugabo ndazi urugamba rwo kuyivamwo ruhari. Avyo ndabizi. So twigwaneho uravye ingene Rugabo afande Rugabo yabivuze. Wewe yari biteye ijeke bavuga ngo baciye mu mice myinshi ngo bazunguruka umwazi. Izo nguvu zo kuzunguruka umwazi mwe muzikura he? Ko yabahondaguye. Hari jambo bo nyine yaje kuvuga musesanguzi uvuze navuze nti yego uvuze yuko nani yitwigwaneho canke se kote yatwiganeho na kote y'abazalendo bariko bagwana rwakambikanye kabisa kandi hariko hafuma umwe n'ikimanyi. Niko turi kuravuga yuko rero ngo washaka ngo barani ekute kasubire mu byumve neza. Navuze ko izi ntambara za sutami kandi zirakomeye pe. Mugaye impande zose hapfa abantu bake. Si nko mu ntango bitahure. Igituma rero ko hapfa abantu bake ni kubera iki? Twigwaneho ku munsi wejo. Ndavyise twigwaneho mugasi twigwaneho. Abambaye umwambaro wa twigwaneho igisirikare cy'u Rwanda RDF cyahagurukije amadrone y'ubwiyahuzi. Drone kamikaze. Izi drone ziraza zirakikuza ikirere nka cyose ca Mikenke. Sivyo? Abasirikare ba FARDC na Wazalendo bamaze kubona ivyo donc uko kuntu drone zamaze kuhakikuza bavuga bati aha izi drone nta kindi namba zigamije, zigomba ko Kagame ashika ku ntego yiwe. Zikeneye kwica bene gihugu benshi bitume Kagame ashika kuri objectif yiwe. Ivyaciye bituma coalition ya FARDC bari muri hano muri Mikenke bagira repli tactique basubira inyuma a 10 km baja aho bita Kisirika. Niho baciye baja bava muri Mikenke. Mugabo hejuru y'aya madrone burya baje gusanga umukenyuro Kagame yakoresheje muri Rubaya ari nawo baje gukoresha aha muri Mikenke. Mbazuti rero uwo mukenyuro n'uwo mu bisanzwe izi ntambara
ziko ziragwanwa muri Minembwe Mikenke Kakenke hano hose barabonye yuko bidakunda ko bahatsi umva twigwaneho nabo bari kumwe barabonye ko bidashoboka ko bashobora kurekipera ibice byose bambuwe ibi baramaze kubibona baca babona ka gatendo burya hari umuntu avuze ngo BF ngo murahemukira ngo abagwanyi ba FARDC hari ibintu bakora bitaba bikenewe ko bimenyekana muvuga mugabo nyine ko babimbye nkuru bivuge je mbana nakoze iperereza ry'uwanje tukamenya amakuru abantu bakeneye kumva tukayabashikiriza urumva kujya kuntu babonye muri Rubaya bazanye abakongomani bo mu bwoko bw'ababantu abanyarwanda n'abarundi babashira imbere ibyatumye Wazalendo rya break ntiyabandanya avansa muri Rubaya centre ibi nivyo byaje no kuba aha muri Mikenke hejuru yuko badugije amadrone kamikaze burya baje gucunguriya baza no gusanga bashize imbere ku mirongo y'urugamba abandi bakongomani bakuwe mu mihinga itandukanye mugabo bo mu bwoko bw'ababantu bica bituma rero Wazalendo nabo bari kumwe bakora hopli basubira hajya muri Kisirika ku birometero 10 na Mikenke bamaze gusubira inyuma nta ntambara zigize ziba hajya muri Mikenke sivyo za drone nta n'ibitero byakoze bya hatari kuko zari zifite amakodone zaho zigirwa bitero mugabo baza gusanga nta bagwanyi bagihari bamaze kuhava abatwigwaneho abakitusa baca baza kwirundaniriza hajya muri Mikenke burya mu kirundi bavuga ngo agatu gatekeye gatera amakenga sinzi ko mwabonye ikiganiro Afande Rugabo yakoze haruwanire funyambwira ati none ko watubwiye ko Rugabo yakomeretse mu ntambara yari kibahuza n'abanyarwanda tukaba twamubonye ibagabo ubu no wandika imuga jeyo mu bimenye ko twembi utirera Afande Rugabo n'ikimuga mugabo baramufunze tureke nivyo abantu mumenyereye Afande Rugabo ariko aratangaza inkuru hageze naho bamutuma influencer kubera amashagaga akoresha mu kuvuga mu gutangaza inkuru mugabo ngene byo rameze yaracekere yavuze ko bageze muri Mikenke inyuma yo kuzungurutsa ururimi inshuro nka 5 mu kanwa mandi majambo byagaragaza ko barahari mugabo bariteguye ko umwanya n'umwanya bahaba batura bahabirukana kuko ntibari bazi iyo coalition FARDC yagiye barabarondeye barababura donc bagize repris barigira ibi rero uku kuntu basigaye batega abakongomani bene wabo nivyo biriko biragabanura impfu ku mirongo y'urugamba FARDC imaze kubona ko bahashize bene wabo kuko deja musanzwe muzi ko Kagame muri gahunda ziwe muri programme ziwe akenera ko hapfa abantu benshi ni ukuvuga hapfa igitigiri cy'abantu benshi ubundi RDF igwanisha effectif y'abasirikare siziko ako kanuma mukazi igwanisha effectif ni ukuvuga nk'ubu nimba ifise abasirikare 5,000 itwaye kuri front line RDF ni ukuvuga RDF OG bakenera ko azoja kugwana n'imiburiburi bamaze gutakaza ingabo nk'amajana 5 izo majana 5 cyumva ni bande ni babandi ibi rero FARDC yaramaze kubihinyura iyo ibonye aba bagwanyi bitwa ngo naba M23 canke twigwaneho baje kubataka basa nk'abiyahura le bouclier no bazi ni zya ntamba z'ubwiyahuzi baca bakwita hope rero bakubita abarimbi kugira abagabanye abarimbi basubira inyuma kugira ntibicare na bene wabo kugira ngo nabo rero baca bakora iki baca batangura kubarasisha amadrone babahereye inyuma
raba uyu munsi ngene byagenze rero mu gatondo uyu munsi mu gatondo mumbabare ndabivuge ntawambwije no banga ndabivuga bifashishije amaherema yabo ari muri twigwaneho na RDF FARDC yariye imaze kwigarurira Gakenke urumva baratakaje Mikenke yose na Gakenke baratakaza mugabo uyu munsi mu gatondo bifashishije intasi zabo ziri muri twigwaneho na RDF bari bamaze kwigarurira Gakenge uti bayigaruriye guterera nta ntambara nyinshi zabaye babakubitishije drone bahereye inyuma kubera bazi ko imbere bahashize bene wabo baciye batangura drone zibatabira inyuma zitabura abanyarwanda oje imbere yuko bana nyikanda gusomera kanda gakomantere kugira ngo kuko byacari ku mwanya mbona musesanguzi ivyo bintu byo kwama tuvuga ngo abiropiye kubera haje imbere aba bantu si vyiza nibakubite kuko umwansi n'umwansi ahoho bazokibafatana ibyo siko bimeze hari abantu bafatwa anotage ibi turabizi sivyo iyo umwansi dufata umwansi wawe yafashe umwana wawe anotage ucutabirana ngo n'umwana wawe none uragerageza ngo usove umwana wawe abakongomani rero abenshi sevre babiguyemo kubera inda ndende babahendesha ngo barabaha amafaranga menshi mugabo bashikayo bakayabura hari abandi bafatwa bashimutwa urumva bakabasanga ku mashuri class yose bakazingira bagatwara muri formation by force bakabashimuta mu ibarabara bakabatwara muri formation by force uyu munsi muri Gakenge FARDC yatanguye kubatabiza drone ibahereye inyuma muri abantu babo ugira ngo Gakenge intambara zabaye wapi kujya FARDC yavuye muri Mikenge yose niko coalition ya RDF yikuye muri Gakenge kubera iki bumvise ibitero bituruka inyuma banapiga robo nyuma rero hacatangura intambara zamvako no zace zitangura mugabo bumve ngo rero impamvu yaba M23 itagitakaza cyane nuko FARDC ifise umugambi yuko ntikeneye ko Kagame ashika ku ntego yiwe objectif ya Kagame nuko hapfa effectif y'abantu benshi bitandukanye na FARDC ikeneye gushika ku ntsinzi itakaje bike ibi rero nibyo abantu benshi batakeneye kumva bavuga bati FARDC nitabire liwaliwa alors que FARDC bikoze nko tuvyumva perte yoba nini cyane ivyo kononekara byo babyishane gusumba aha rero muri Gakenge nako muri Mikenge nuko bahavuye mugabo Gakenge hageze 10h imaze kuba récupérer bariko baravansa na Mikenge yose bayisubiza niyo mpamvu navuze nti nimutangare mvuye mu kiganiro nkacanga kugwene nkababwira ati Mikenge ujya bamaze kuyirekipera bakuyemo ishenzi ntibibatangaze cyane nagira ntangara ukuntu bashaka kwanjanja ku bintu bamara musesanguzi hari umuntu yoza kwa umwana maranye 3 mois akavuga ati umwana aje ameze nka wa mugore yajyamye umwana wiwe agapfa ntibikunda umwana wawe n'amaraso yawe uramenye ko nujyanze kuba mugabura mugabo wawe ndavuze umwami yavuze gute mumucemo kabiri reka ndamucemo kabiri umwe twagimba kire nyene umwana yavuze gute mutwari mumurekere yavuze mumurekere kuko yarazi ingene azomurekipera kwiye aha rero na FARDC yavuze ati nitwagwanira uri gushira mu bwenge bwinshi msasa oya niko biri nitwagwanira abene gihugu barahagokera reka tubahareke nabajya bakongomani bene wacu bafashwe mpiri nabo baraza kuhagwa reka tuhabarekere twigiye turazi nyine tuzoharekipera voilà Gakenge yabaye récupéré kandi iyindi nkuru wowe utanazi rero n'abantu benshi batanazi utimba yatanazi rero uri atanazi uvuga ni bitanazi ukabibwira n'abantu utanazi ibaze nuko so ikintu abantu benshi bataramenya kubwiza intambara zaraheze hajya muri Gakenge waruzi ko hariho abasirikare bari kuri kote ya twigwaneho barenga 38 bamaze gutoroka
muri bamwe bari bashizwe imbere bishikanye donc ya Wow. wametoka wow bishikaniye FARDC that's urumva good news kabisa so wumve rero ngo izi ntambara mu by'ukuri ziri mu ubwenge bwinshi cyane urumva mbonye no commentaire reka ndayigusomera none by'ukuri mbariza muzisanguze ndazi ko hasa n'umuvugishwa akandi ko kamwenyeje iyi ntambara izohezwa n'ingwano canke n'amashengesho ubu Kagame ari ku isi y'abazima canke n'umuzimu intambara izohera ku nzira y'umuheto dukora dusenga dukora niko bimeze urumva burya abakongomani ntibafinate ntibaje karabaye hajya barinjiranye bene simbana ntabonye like zitutse frame abantu baduhe like ni nkeya okay turashaka kubasezera rero kubera yuko turabona ko like zanse amakuru twabafitiye mu nyuma ntibabikunze bino bintu turababwira abakunzi ba BF ntibagorana je nibaze ko tuza kuja muri commentaire like zingana n'abantu bari ubona ko cyatanguza none c'est ça bari babaye attentive gose ni bari bavyibaye c'est ça no mutubabarire tubasebe mu muduze like vraiment ikiganiro mwagikunze nta kuduha gakumuni ni ibintu biri simple kabisa ni muduhereze like so ndiko ndavuga rero ben mu by'ukuri abakongomani ntibaje urumva bakishinga kujye bajeba igihugu kirabaca mu myanya y'intoki franchement parle kubera ko izi ntambara ziriko zirabera mu burasirazuba bwa Kongo zirimo ubwenge bwinshi cyane ariko kandi zirimo n'akagambane kenshi kabisa urumva zirimo ubwenge bwinshi zirimo n'akagambane ariko akagambane kuri koti ya RDF nibaza ku mpande zose Jiba kagambane ari naka nukubona ko barishikana bwati none nta mpamvu twokomeza kuba amabukriye reka twishikana ntibyatangiye FARDC ari gambane yego mugabo araciye ubwenge ejo ni umusashikize nkuru mvuga ko wahoze ari chef d'état major Christian Chiwewe bamucira ubanza bwo gupfa kubera akagambane yagambaniye igihugu sivyo bashobora no kwibaza yuko aba bari kumwe uyu munsi yuko boba bahagaze neza mugabo ugasanga nabo n'abatretre niyo mpamvu mvuze ni bakishinga kuje bajeba one wow jewe nabwo mfise mtesanguze kubera yuko Tshisekedi ntago aragasinziriye kuko n'uyuci wawe ntago bari bwamubona ariko bamunobesheje ni za nkona zaramurona rero ntibabusingo basinzire abantu mwese miko muragambana kuri no rugamba amenye neza yuko Tshisekedi avec mes deux yeux reka rero mubwire akandi kantu gakomeye cyane kubiza intambara kanababaje urabona kuri kote ya zatwigwaneho za RDF akenshi iyo babona bariko baratsindwa baca birara mu bene gihugu bakabica nico kibazo niko bameze iyo babona bariko baratsindwa birara mu bene gihugu bakabica byo menyera baramenye gukoresha za drone ko zamaze gwa mu masengero sigwa abantu araba benshi none hajya baba batakaje cordon urumva mugabo rero iyo naho batsinze batsindisha wazarendo bene wabo akanura gatahura ndakumva kabisa wazarendo ibo siwango nuko baba bagwanye ngo baratsinda urugamba no wazarendo ni ubu bari kuri discipline no kutegwana na bene wabo babita ibitazi babita bitambambuka iyo rero batsindishije wazarendo bene wabo ikibabaje ngagusuma ntacutse aba bantu baba bari kuri kote bari kubagwanira kote za twigwaneho RDF nande bagaragara imbere ku mirongo y'urugamba mugabo ntuzabona ku mafoto y'agace bafashe uwo berekana yari umwe yari General Vyamungu wenyene niwe berekana umubantu ngira ngo nawe ingoma abandi bagaragara ku mirongo y'urugamba baca batura za ntoranywa zabo bagashira imbere aha twahigaruriye aha twafashe atigeze nahagera vraiment urumva ku kagambane tabonye abahaguye urumva ku kagambane donc izi ntambara mu by'ukuri zirayobeye cyane gose niyo mpamvu yo mbwira abantu mwabantu mwe izi ntambara ntimuzizane mwe amaranga mutima burya bamwe bose bafise imikenyuro yabo
kote ya coalition M23 ifise uburyo ikenyura, kote ya FARDC coalition ya FARDC bafise uburyo nabo nyene bagira imikenyuro yabo. Ibi wazarendo coalition ya FARDC yaramaze kumenya iyi mikenyuro, ntikigwana nawe baje biyahura, irabareka igaca isubira inyuma ikagaruka ikubita kamwe vu. None musanguzi uri kuraraba wewe kambe nk'uyu yakwise umuvugishwa, bariko bakorana inguvu kugira ngo Minembwe ntitakare, Rubaya ntitakare, hamwe na bon kashiremo na Goma bukebuke. Eske iyi ntambara tuyihagarika kuri ano mapoint 3 canke izorangira mu bwahe buryo? Reka mubwire ikintu kimwe. Abantu bari gusamazwa n'ingene Kagame ariko yemerera Amerika yuko agomba gukura abasirikare biwe mu burasirazuba bwa Kongo. Kandi ndakubwiza ukuri Kagame ashobora kubakura. Nibyo ngomba gusobanura, sivyo? Ibi biriko birarangaza abantu. Mugabo Kagame ikintu akeneye kugira ngo avuga ati vraiment ndabonye ko byase ndabakuye. Kagame we ariko ategura intambara ya nyuma, bimwe bitakomba ya mwisho, ya ntambara y'ubwiyahuzi. Hamwe azovuga ati nkeneye kubona effectif y'abantu bapfuye ku munsi umwe ari gitigiri, donc insupportable, ari gitigiri cy'abantu benshi cyane gose kubyo n'amakunga avuga ati vraiment ivyo bintu birateye n'ubwoba biranarenze. Aho ni hazobaronse imbarutso yo kuba yoguma ku mirongo y'urugamba muri Kongo, yo kuba yoguma mu ntambara muri Kongo. Nivyo Kagame yarategura. Nta munsi atinjiza abasirikare muri Kongo, wapi aguma arundagirayo atitaye ku gitigiri cy'abariko barapfa. Murabizi yuko we gahunda yiwe ari yapunguza mujinga, afise gahunda yo kwica benshi mu basirikare biwe kuko yaremye effective y'abasirikare benshi, akagira n'indi gahunda yo kwica abakongomani benshi abagabanura igitigiri kugira ngo kumbure nubwo iyi ntambara yo munanira iyi y'uyu munsi azogaruke ku yindi ncuro yaragabanuye igitigiri cy'abakongomani, hasigaye effective ntoya bizeye mworohere kwashe donc kurangiza urugamba yatanguye kera. So rero abantu bariko biyumvira ko ivyizi ntambara byoroshe, wapi ntibyoroshe. Nimuje mufata M23 ngo nicaye yarangi, wapi oya kabisa. Ibigwanisho barabifise, bari finance na OTAN bitwara bivuze mentfo. M23 RDF twigwaneho, wanashaka baracafise n'amakungu abashigikiye nubwo Tshisekedi nawe abarenze. Rero mwumvise ngo bakubitanye ahantu runaka, ntibize batangaza ubushobozi bari nabwo, usibye gusa ko bamaze guhinyuka mu maso y'abakongomani n'ababafasha, donc naho barafise inguvu cyane gusumba muri FARDC. Uruboyi ntibakigirayo, Tshisekedi yarabahongaguye, yarabakuye amenyo. Kimwe gusa gisigaye ni giki, nuko abakongomani boguma nabo barikanuye kugira ngo uru rugamba rwa nyuma Kagame ariko arategura kugira ngo yica abantu benshi, aronke imbarutso n'ikitusa babiburize mu mpenshi. Ndababwira indi banga rimwe, burya hejuru yuko arondera kwica effectif y'abantu benshi, burya Kagame ariko arondera kuraba ingene agandagura bamwe mu barongozi ba bino bihugu byacu kugira ngo bino bihugu bimwe intambara iri generalize. Ibi ni byo arondera swati ingene bagandagura nyene icubahiro President Antoine Félix Tshisekedi canke nyene icubahiro igihugu cyacu kugira ngo habe intambara ziri generalize, none intambara y'akarere arondera akayibura iturukire aho. Donc ibi ni byarimo nibasamazwe rero ngo yaremerera abazungu yuko agomba akora ingabo mu butaka bwa burasirazuba bwa Kongo, nibasamazwe nuko baguma batakaza ubuce butandukanye ihibambewe inguvu zo gukora ikibi
baracazifise kabisa, inguvu zo gukora ikibi baracazifise. Kumbure muriko mubona intambara zarese nkuko nababwiye, hajya mu misozi miremire ya Mwenga, ya Fizi na Rubaya, byose ibintu ntabwo byoroshe, ariko byo muri Rubaya byo kumbure turaza mu kindi kiganiro tubishikirize abari ko baradukurikirana.